It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bakunze mudukurikirana kuri televiziyo yacu, shene yacu ya YouTube Kiraro TV, turabahaye ibice mwaramutse bivanye naho mutumbereye. Uno munsi twagire tuganire ku kibazo cerekeye ijambo ubusambanyi. Ijambo ubusambanyi dukunze kumva kenshi batubwira ngo ubusambanyi bwasaze urwaruka, bwasaze no mu ngo hariyo ubusambanyi naho mu ngo zimwe zimwe. Jewe rero narafashe umwanya nk'umurundi nkuzi imico y'abarundi uko twategerezwa kwigenza, ndagira umwanya ndiyumvira none burya ijambo ubusambanyi ni kuvuga iki? Ubusambanyi ni kuvuga iki? Turagenda no mw'isengero mu madini bakatubwira ngo ntusambane, iryo ngo nibwirizwa ry'Imana ngo ntusambane. None muri make gusambana ni kuvuga iki? Nuko atari benshi turi kumwe twarabwiranana ko iciyumviro bisanzwe je ku bwanje ubusambanyi ndavye uko babivuga mu bisanzwe ubusambanyi ko ndabizi gushika uno munsi ni igihe umusore aranguye amabanga yabubatse n'umwigeme kanaka akiri inkumi. Tuvuze umusore no kuvuga umuhungu, umuyabaga ageze kubaka wiwe, ari mw'ishuri canke ari muhira mugabo ageze kubaka wiwe, ari mu myaka, igikorwa bita kurangura amabanga yabubatse ukagikora atarusha ufise. Ugikora atarusha ufise ryari? Igihe muvuganye uri umusore mukaca muyaga n'uwo mwigeme, mukaca mugenda mukiryamira ahantu mw'ihoteri canke mw'ishamba, ntumbaze. Ico gikorwa tucita ubusambanyi. Navuze neza ko ubusambanyi ari kurangura amabanga yabubatse hagati y'umusore n'inkumi. Umuntu akiri umusore n'umuntu agitaha kwa se wiwe canke atarubaka urwiwe biciye mu mategeko, akayarangurana n'umukobwa akiri iwabo uko nyene, bose baracari iwabo, ivyo bavyita gusambana. Hanyuma hariho n'ubusambanyi bavuga ku muntu yubatse. Umuntu yubatse wewe mbega agira ubusambanyi kubera gute? Igihe aranguye amabanga yabubatse n'ubutubatsi, n'ubundi yubatse uwo batubakanye ashobora kuyarangura n'uwubatse mugabo batubakanye, ari ca kindi bita kurenga ibigo, canke akarangura amabanga yabubatse hamwe n'umwana w'umukobwa akiri iwabo acitwa inkumi, canke akabana umugore aranguye amabanga yabubatse n'uwundi mugabo yubatse mu rundi rugo, canke akayarangura n'umusore kanaka agitayeho iwabo. Ivyo nivyo bita ubusambanyi. Rero turiko turibaza muri make ijambo ubusambanyi ni kuvuga iki? Ko mbona igihe ubusambanyi bariko baravuga wa musore na ya nkumi bavyumvikanye nta n'umwe atashe yidoga, mugabo bagaca batubwira ngo ni ubusambanyi. Ni kubera iki bavuga ko ari ubusambanyi? None umusore kanaka bari yagiye n'umukobwa kanaka, hanyuma bararanguye amabanga yabubatse, umusore atashe anezerewe, umukobwa atashe anezerewe. Kubera iki tuvuga yuko ari icaha c'ubusambanyi? Ni icaha kubera iki? Hagati y'abo bantu babiri ninde yakoreye icaha uwundi? Ni umuhungu yakoreye icaha umukobwa? Ni umukobwa yakoreye icaha umuhungu? Bakoraniye icaha bose kandi ata n'umwe ashavuye? Yaba harimwo uwushavuye umwe yari kwitwara. Yaba harimwo uwushavuye twari kuvuga duti bamufashe ku nguvu. Mu gihe umuntu aguhatiye gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe utavyifuza, gucakiranya, abagufashe ku nguvu, ico ntituvyita ubusambanyi, tuvyita ico si icaha c'ubusambanyi. Wa mukobwa nta caha yakoze ko wamuhatiyemwo, canke umukobwa agahata umuhungu, sinzi ko bikunda. Ivyo vyose tuvyita kumufata ku nguvu.
tubita ivyamfura mbi bashaka ati nakaya mubiri ivyamfura mbi zo gusambana wabo kanaka yasambanye n'uwundi bacumvikanye none ni icaha tubire twihweze rero ingene ikintu kintu ari icaha mu isengero turagenda bakatubwira ngo amategeko amabwiriza y'Imana unanaya bakashaka tubwira ngo ntuzambane ngani batubwire none mu gihe mwiyumvikaniye n'umuntu mukoze icaha gute ikibazo nico ngendeye ko twishurako dukoze icaha gute mubisanzwe reka tubanze twihweze neza ijambo icaha icacu mubisanzwe umuntu bavuze ati nakayakoreye icaha uvuze ko yagukoreye iki nuvuga ko yagukoreye igikorwa udashima cakubabaje yagukoreye igikorwa hanaka hanyuma usigara ubabaye reka rero turabe hagati ya wa muhungu hamwe na wa mukobwa ninde yatashe ababaye nta n'umwe bose abo batashe binezerewe umwe avuga ati sheri uwundi ati sheri ati urakoze urandyoheye ariko rero jewe ku bwanje nemeza ko ari icaha kubera iki kubera hariho umuntu twavuze neza ko icaha ari ikintu ukorera umuntu kanaka hanyuma akababara kikamubabaza ku mutima kikamubanga kikamukomeretsa burya rero ujya muhungu n'ujya mukobwa n'ubu bavyumvikanye bagakora kiriya gikorwa kubera ko batari bakirekuriye hariho umuntu bababaje hariho umuntu bakomerekeje n'ubwo bo batabizi batashe binezerewe bagira bati urandyoheye sheri uragize ntumbaza abantu uwo muntu yabaye ninde hari abantu bubaha cyane abantu bitwa abavyeyi uriya mukobwa ahanini duhere ku mukobwa uriya mukobwa yakoze kiriya gikorwa n'ujya muhungu arafise abavyeyi biwe nubwo bavyumvikanye ntawe wabona canke n'abantu bababona ubu iminsi biriko biraba bisanzwe ariko burya si ibintu bisanzwe turiko turabifatanira negwe mwagiye mu mahoteli barakugururira baramwifuza murariha amahera sawa mugabo umenye neza hariho umuntu ahaza kubimenyera abimenye no gusa azobimenya hirya y'ejo azobimenya ryari azoba ubona umuvyeyi wawe iyo amenye ko wakoze ico gikorwa mu gihe wewe wari ugitahiwe witwa inkumi ico kintu kimubabaza kubera iki tugiye twiyumvire none kubera iki bimubabaza kandi atari yakoreye ico gikorwa bimubabaza kubera umwana w'umukobwa rimwe ashobora gutwara ibare iyo bita inda y'indaro gusaza n'akaga kuko uriya mwana azovuka avuke atase amwemera n'icaha kuvuka so akakwihakana n'icaha agiye kumwihakana abavyeyi ntawe bafise bamuta bizoba ngombwa yuko bamurera bagiye kumurera urya mwana azohava yandikwa kuri sekuru yandikwe ko sekuru ariwe yamuvyaye urumva neza wa mwana bwa mbere na mbere ntibamwakira mu muryango barabanza bamukobwa bashaka kumwirukana bakamutatana bati jana iyo wakuye hama yabwira wa muhungu nawe akamwihakana nubwo bamwe hari abatombora bamwe bakabemera mugabo reka dufatire ku yihakanye wa mugabo yihakanye ashobora kuba yajyanye n'abahungu babiri batatu agashaka kumwihakana bose bamwihakanye rero wa mwana akavukiramo wa muryango umuranzi bamufata nabi ntibari bamukeneye wa mukobwa baramuteragiranwa ntacyo bamuhaba ntacyo bamufashisha umwana acakura nabi ejo umwana azomenya kuvuga ahamagara papa abure we ahamagara ngo papa ntabona nyina azomuhamagara ati mama amwangire ati mpamagara izina Joseline canke Nadine kandi yavyaye urumva cyo ko gikomeye cyane hanyuma wa mwana agiye gukura rero sasa ahari ingorane ikomeye cyane burya muri komine burya mwana atagira se mbwa akaba yakuriye ahantu hari se w'umukobwa azokwandikwa kuri sekuru iyumvira ico kintu yanditse kuri sekuru bisigura ko uwo mugabo ari yavyaye umukobwa wiwe nibara kumutemere nakamara amazi nico gituma rero wa muvyeyi wa mugabo wa mupapa na wa mama bafise wa mukobwa yitwa inkumi
iyo bamenye ko umukobwa wabo yagiye mu busambanyi bibabaga mu mutima, bibakomeretsa mu mutima. Ni icaha rero wowe ico gikorwa wakoze gituma so wawe na mama wawe bababara, ni icaha kibi. Co kimwe no kuri wa musore nawe nyene arafise se wiwe, arafise mama wiwe, arafise umuryango, bari bakeneye iteka, bari bakeneye kuzobona uwo bakundanye n'umuhungu wabo hanyuma ejo akababera umukazana. Mbega bashobora kuza bumva ngo yavyaye umwana hanze hamara imyaka myinshi, canke nubwo yomwemera umwana ntazokundwa kuko nta teka yabonekeyemwo. Mu bisanzwe abana turabakeneye mugabo tubakeneye kwiteka, turakeneye kuronka abana, umwana ukamuronka mw'iteka akavukira mu muryango, umuryango ukavuza impundu, tugashimira n'Imana. Gutyo turashimira Imana duti Imana urakoze, uraduhaye ikibondo. Hama umuryango nawo ukavyina uti turungutse. Mugabo iyo mwaronse umwana wo mu gahinga, azananye mu gahinga, ntazwi iyo azananye, nta teka ririmo. Nta handi umuvyeyi yari guhamagara mugenzi we ati ngo umperekeze ahantu ngire nje gusabira umwana umugore hama ngire nsohore umwana wanje ndonke umukazana. Iryo teka riba rimucitse, kiramubabaza rero. Kuri ivyo ko vyamaze kubabaza abavyeyi, igaca bibabaza umuryango wose. Iyo abavyeyi banezerewe, umuryango wose bavamwo uranezerewe. Twese twarifuza tugashigikira, tukanezerwa mu bandi, tugatamba tugatarika. None uratwatse iteka ryacu. Ngaho aho bwa busambanyi, ca gikorwa mwariko murishimira, wowe umuhungu nawe umukobwa mwibaza ngo mwaryoheranije, ngiki caha mwakoze. Abantu mwakoreye icaha n'umwe mwibazaho. Ahanini wewe icaha kikuboneka ko ubona ko naka gukora icaha igihe nkangiye umukobwa aciye atwara inda, hama umuhungu akamwihakana, akamwigarama. Ntiyaca abona ati warankoreye ikibi kuko untanye umwana, untaye mu bintu ntarinzi, yari umunyeshure, hanyuma aratwaye inda yaciye ataha muhira kuvyara, kurera umwana ntabishobora, akeneye ibirezo, umuhaye na kimwe n'ingorane. Mugabo nubwo yoba adatwaye iyo nda, hariho umuvyeyi wiwe niyamenya ko umwana wiwe yagendera muri izo ngeso azobabara, kuko uriko umushira muri risque yo kugwa muri kwa gutakaza iteka ryiwe. Mwavyumvise rero, ubusambanyi hagati y'umusore n'inkumi ni icaha kubera muriko mukorera icaha abavyeyi banyu, ntimuriko murabubaha, ntimuriko murarondera iteka ryabo. Abavyeyi bacu bakeneye iteka, kuri ubwo dukenera kuritsimbatira, tukarigumya imyaka naho umusore ukamara imyaka 40 mugabo ukoze urubanza bakagira iteka ryabo. Hanyuma mbega wa mugabo nawe yakoze icaha gute? Tuvuye kuri wa mugabo nawe yakoze ubusambanyi n'umugore kanaka, arubatse atari umugore we mu nzu, barasezeranye ko atawuzota uwundi mu rudubi canke ngo mute mu ngorane canke ngo mutane ibibazo. Hanyuma nguyu amutaye mu rugo agiye kwirondera abandi bagore. Ubwa mbere na mbere ico kirabaga ku mutima wa mugore wiwe, bamufasoni mwasezerana ko muzobana. Si uwo gusa, na wa mugore mwavugana arafise umugabo wiwe bumvikanye nawe. Aho abimenyera nawe biramubaga mu mutima ko aramuhemukiye. Wewe urahemukiye umugore wawe, nawe arahemukiye umugabo wiwe. Si abo gusa, nawe wa mugabo urahemukiye abavyeyi bawe niba ukibafise canke utakibafise, urahemukiye n'umuryango wawe. Kuko igihe wasezerana n'umufasoni mubakanye, twarumva twese harya urahiriye imbere, nawe urahiriye imbere y'abantu batanu muri komine, urahiriye imbere y'igihugu cose, twese rero turavyumvise. Turashobora kubicabona tuti wewe wariyemeje iki n'iki n'iki, umunsi munaka tugere muri komine biranditseyo. Niba waraciye mu rushengero kanaka naho nyene biranditseyo, urahemutse rero. Na wa mugore nawe nyene arahemutse, uwo nawe afise umugabo basezeranye. Uwo munsi turagutora tugiye muri komine dusanga vyanditseyo. Iyo urahiye ikintu imbere ya musitanteri, urya muntu aserukira umukuru w'igihugu, urahiye imbere y'abarundi bose, imbere wanashaka urahiye imbere y'isi yose, hari ahantu vyanditse rero urahemutse. Murumva ababara si bakeya. Uwo mubakanye arababara, abavyeyi biwe barababara ko urabahemukiye.
nyimba umugabo ukabutaye umugore wawe ukaja guheya Herode abandi urahemukiye abavyeyi bawe n'abavyeyi wa muntu bamwe bamuguha bamwe waja kumusaba ngo mubande ukiyemeza ko uzokora ibi na biriya bariyemeza ngo bazosobanya bazovuma bazogira nte mw'isengero ngo nzokubaha ngo ndagusomere nkubwire nti mugabo ukaja ukora ibintu nk'ivyo urahemukiye umuryango wawe urahemukiye umuryango wiwe bigaruka hahandi nyene umugabo atoye agakobwa kanaka akiri inkumi ca kindi nyene afise abavyeyi uriko urababaga mu mutima n'icaha gutyo rero uno munsi rero dufise ingorane turiko turinjira mu bintu ngo ni modernité biterambere datanze mu Kirundi iterambere aho turiko turafata umuco wacu tukawigiza inyuma tugatora imico y'abandi tutazi iyo batoye tugatangura kubona abantu bagenda gusa tukaca turondera kugenda gusa natwe data wanje akazi ibintu ngo madurwa yaba na bariya ngo turarengana muri ibi nibo ugasanga wa muntu twita umupfasoni ariko arata ubupfasoni bwiwe ariko arahinduka ikindi kintu tutazi harazi ibindi bintu data wanje imiziki ukina amafilime kugira ane turaronkamo amafaranga n'ivyo amafaranga turayakeneye mugabo mw'abantu mwe nagenda babwire turakeneye kugumana iteka ry'abavyeyi aho hose nguma ndiko ndavuga jewe naho witeje iteka ry'iwawe nta ngorane uri umuntu ukuze ntagufashe ku nguvu ivyo ntibisanzwe mugabo gutesha iteka umuntu yari arikeneye kandi yari guhaye umuntu yakwibarukiye mu muryango impundu zikavuga nawe ukaza kumuzanira ibintu bimutesha iteka urumva ko atagaciro ufise imbere yiwe mu bisanzwe ngaha rero turagiye mu bintu ubusani ibintu bita ngo n'abasani bashira ku mishatsi imeze ku buntu ntumbaze abakobwa bagahindura umwirabura ukabona yahise ku mishatsi itukura isa n'umuhondo isa n'urwatsi rubisi impuzu data wanje nta n'isiguro yazo dufise hanyuma ejo ukadusanga ngabo abantu barahindutse barashishwe umuhungu ntashaka kubaka ko yifitiye abo bigo barisambanira umukobwa ntakeneye kubaka yifitiye abo bigo barahurira hariya hanze besoin kuri we ntayagifise voilà gutyo umuco ukamuvamo ryateka rikuzana abavyeyi akaza n'uwo bakundana hanyuma bagakora urubanza iteka rikabiteka mu muryango tukaribura ejo nariko ndumviriza amakuru ibi bintu birafise ingaruka ejo nariko ndumviriza amakuru kuri France 24 aho nabo bariko baravuga ivyerekeye Ubushinwa ingene population chinoise ishaje ngo ni population vieille ngo plus d'un tiers ngo deux tiers barashobora kuba abatama bose ngo ubona batama barashaje kuko ikindi bavyara avec leur politique yabo yo kubyara umwana umwe bagize kubera babona ari benshi cyane nibyo kugabanya ibyaro birakenewe mugabo ntitwosha twinjira mu kintu cyo tutabyara niwe nabonye umwana w'umwigeme bariko baramubaza aravuga ati jewe abavyeyi birirwa barampataniza ngo nimbyaro ngo ninubake ngo ndongorwe hanyuma nje mbyara abana asharavuga ati jewe nta bana je numva nipfuza ati nubwo norongorwa nzoba mu makuple ataronka abana ko nakamara abana kumbuti yego ndashobora kugira mariage nk'abandi mugabo zingire mwana n'urugo rugo nyabaki n'urugo nyabaki ibintu biriko birazana na mu kintu twita démocratisation la démocratie turayikeneye tuti mu Kirundi mazambo makeya démocratie tuyita dusigura tuvuga ko ari kwishira no kwizana ku muntu liberté ngo liberté turasanga umwanya umwe twayigize libertinage tugasangira arengeje igihe no kudusamburira umuco nawo ugiye gusambuka hasambuka n'ubuzima mu bihugu bamaze kubishingisha imizi cyane za Amerika bagezaho umuhungu atakifuza umukobwa bya bintu byo gushishwa bitangura kuza umuhungu ntiyibwire kurongora abakobwa akabahitura bose agatinda akabahera akaca arondera kugira ngo bahungu nabo ku bahungu nkawe haba bakabyemeza ikintu twita homosexualité
hari ibihugu byinshi babyemeje. Jewe nama ndiko ndiyumvira mbega iki kintu ko baguma bagihatira ku bantu inshuro nyinshi, aho muravye le président de l'Amérique des USA bava mu mugambi w'abademokrate, aho baja hose bagenda bemeza ikintu ngo barekere liberté umuntu, abantu ico atoye kubamwo kibico nyene. Nuvuga nta education ihari, wowe utoye kuvuga ati je ndi umukobwa kandi uri umuhungu, bafate ko umukobwa basi. Utoye kuvuga ko uri umuhungu kandi umukobwa kandi uri umukobwa, twice dufata ko uri umuhungu. N'akamaramaza. Ukaba uri umuhungu ukavuga ati je numva nifuza umuhungu nkanje, babikurekere. Ako n'akamaramaza. Rero je reka ndabaha ikibazo kimwe. Igihe nuko kumbure ururimi batagomba abanyamerika, igihe abantu twese cyangwa abanyamerika bose cyangwa n'abandi bose bamaze kwemeza homosexuality, igihe abantu bose, abana bose bafise uhinduka, abahungu bakibera aba homosexuel, abakobwa nabo bakibera aba lesbienne, abandi umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, kandi barubakana bakabasinyira no muri leta bati uru n'urugo rushasha, umugabo n'umugabo, umukobwa n'umukobwa bakubakana. Igihe rero abasore bose boca bihindukira bakamera uko, bagahindukira barabana hagati y'abasore, abakobwa bose baca bahindukira barabana abakobwa gusa. Inyuma y'imyaka 50, imyaka 100 bizoba bimeze gute? Iyo turiko turavuga umuhero w'isi, ngiki kintu kizonyarukana umuhero cyane w'abantu. Umuntu amaze kwanga kutumbera inzira y'Imana, akaja gutora inzira yiwe, akabona ati jewe nkwiye kubana n'umuhungu nka jewe, ni nko gufata, sinanavyumva none, sinanavyumva. Ntibikunda n'ibikoko twahora twigira ngo turasumvya ubwenge, ico kintu naco bifise. Ntawe urigira abona ihushi y'intama irondera iyindi hushi y'intama, ntibibaho. Nibaye ihushi y'impene iraraba neza ikabona iti iyi ni ihushi nka jewe, ahubwo bica bija kumvirirana mu ngo mubigwana gusa, nta kindi. Ngaba abantu ngaha turiko twemeze, ubu ndiko ndabona amakuru yo hanze ngo ibihugu n'igihugu kihe bariko baragira amatora ubu nyene, hari umuperezida bariko bagomba kwiyamiriza, agomba kwitoza, we avuga ko wewe agwanya homosexuality. Bacavuga ati uyu muntu rero niyatorwa, hariho abantu bazoba discrimine, bazobaho nabi canke bazomerwa nabi cyane, bazoba torture kubera appartenance yabo, c'est appartenance sexuelle yabo. N'akamaramaza. Mbega abo bantu ryateka twako turavuga y'imiryango ririhe? None wewe uravye nyine wavutse, wakuriye umuryango, warabona so, warabona mama wawe, hanyuma barakurira, uraduga kuri amashuri uragirane, sindabizi, mu nyuma bakaza babona ubanzaniye umugabo nka wewe, ngo numugire mubakane. Akamaramaza. Umuperezida w'uno munsi wo muri Amerika, Joe Biden, agitorwa, baratweretse mu minisitiri yatoye umugabo w'umuminisitiri yemeza ko ari umugore, hama acarerekana umugabo wiwe, yerekana umugabo nkawe, ibigabo bibiri bifunze amakaruvati, umwe ngo ni umugabo undi ngo ni umugore. Akamaramaza. None uwo ni minisitiri, abo batwara bisha bigenda gute? Ko twagira tuti ubu jewe ubu ntwara ndamurabire ko akarorero, ambereye icirori, minisitiri wanje ari umugabo yigira umugore, akaca yerekana ubundi mugabo ngo ni umugabo wiwe. Mbega jewe nzamera gute? Igihugu kizoca kimera gute? Akamaramaza. Murumva rero ko iteka turiko turajyaka abavyeyi cyane, kubona waravukiye mu muryango, ukibarukwa, ukabona mama wawe, ukabona papa wawe, ukabona ico bisigura umugabo n'umugore ku bana, ico bisigura ko byavuye biva mu wewe, mugabo we nawe ukaca ubazanira umugabo nkawe. Akamaramaza. Umukobwa akaca agenda akarondera igikumi nkawe, ngo hengu y'umugore wanje cyangwa hengu y'umugabo wanje. Akamaramaza. Naha rero twako turavuga, nahereye ku ijambo ubusambanyi, dusigura igituma n'icyaha gute, nerekanye ingene ari icyaha. Nubwo mubikora muri abantu mubibaza ngo muri babiri mwavyumvikanye, hariho abandi bantu inyuma yanyu
kandi bakeneye iteka muriko murakomeretsa mu mitima abavyeyi. Reka rero tugerageze kurondera iteka ry'abavyeyi mw'abana. Ini wacu hano mu Burundi nubwo ikintu homosexuality twaraciyamirije, barigeze kugomba kukiduza hejuru. Je nari muri kaminuza ndi mu bantu bagiye muri manifestation twiyamiriza homosexuality. Nubwo rero kitaratera imbere, ikintu gusambanya naco kiriho mu gwaruka, kwigurisha imibiri. Ibi bintu nta teka biha abavyeyi mw'abana, nta teka biha abavyeyi, nta teka biha imiryango yanyu, nta teka biha Uburundi. Uri umuntu wiyumvira kuja kugura umubiri nta kintu ukuramo. Sinzi uwo wamaze gusorora abakobwa 2 3 4 5 yombarira ati je narumvise ikintu, narumvise ubudasa canke naravyibushe kubera amaze gusambanya abakobwa benshi, canke ndi umukobwa naravyibushe kubera amaze gusambanya n'abagabo 50. Nambarira ikamara amazi. Rero nashaka n'umunsi narishatse bino byumviro tujumve. Ubundi nawe nyine abona ko bikenewe ko tuza turahanurana, agira icyo ambariye muri commentaire hano hasi, tugerageze tuza turavuga. Jewe nasanze mu buzima umuntu nta kindi kintu kimubeshaho neza kiretse hambavu y'ivyo kurya neza kugira nti turakeneye ivyumviro vyiza, ivyumviro bifise amerekezo. Rero nk'umuntu yibarutswe, jewe amerekezo yanje ahanini n'abavyeyi banje n'umuryango wanje, kubona mfise iteka. N'umusi rero nubatse mfise umwana umwe, byafashe imisi myinshi, ariko navuze nti iri teka jewe ntaribonye sinzoshigwa ku bundi muntu w'iki n'iki abaguruka ibinyugunyugu byose biguruka mwarabara. Jewe iteka ntegerezwa kubona umutama we wanje avuye mu rugo atore ararike bagenzi be nk'abangahe hamwe n'umunyokuru wanje bagende baramutse Burundi rwo kanaka bati tugenzwa n'iki n'iki, bababaze bati mugenzwa n'iki, nabo bati tugenzwa n'iki n'iki n'iki, bayage hamwe bakabashira ku mukono. Teka bari iki dukeneye. Niba turabyara abana dutegerezwa kubashira muri kino cyerekezo. Mw'abantu mwe ijambo ubusambanyi turakeneye ko rizimangana, ari naryo rica rizaniramo na bya bindi byose bitagira umutwe n'amaguru, ngo homosexualité, ngo lesbienne. Tugerageze tugaruke ibuntu n'ibikoko ubwo buja bw'ibigabo ku bigabo, ubwo buja ntabwo hari. Naha rero umunsi nashimye ko mvuga amajambo yo kudomako uza kuyumviriza akumva hari icyo amubariye, agerageza nawe agira icyo tubwiye muri commentaire, ko wabishimye cyangwa ko wabigaye cyangwa ko ufise ikindi naco woterera ukitubwire, tuyikorereko. Tugerageze kuza turakwiragiza inkuru, amajambo meza yo kugarura urwaruka rwacu. Hama rero ndabashimire cyane kuba mwadukurikiye kuri chaîne yacu Kirabo TV. Uko uri mushasha tugusabe ukande subscribe ngaha hasi, wiyaboneshe, hanyuma wongere udusigire ubwo uko mubona bumeze gutya, ukande ko nta na kimwe gutwara niba washimye bino byumviro. Hama wongere kino kiganiro ugisangize na bagenzi bawe, kugira ngo izi nkuru tugerageze tuze turatanga inyigisho, tuze turahanurana mu buzima, turabe ko abantu twobigarukana ku iteka. Murakoze, muheze cyane. It's hard to breathe, but that's alright.